Ibi nivyo bintu bitatu vyonyene usabwa kugira ngo bo muririmbyi w'icamamare mu gihe gito nka Uncle GB. Uncle GB amaze kumenya ibi bintu bitatu ngiye kukubwira yahisemwo kwinjira yisanga mu mwuga wo kuririmba. Isangemwo nawe ndakwinjize KGR mu Rwanda ndakubwire kuri Papa Cyangwe kubera Uncle GB kuva muri Uganda. Ndaguhe n'inama zitatu zizogufasha kuba umuhanzi w'icamamare mpuzamahanga. Isangemwo nawe. Inama ya mbere, ubutumwa bw'umuririmbyi ni vyiza ko bubu butumwa bufata imitima y'abantu. Ivyo navyo Uncle GB arabizumviriza. Izari inzozi gukundana n'umukobwa w'igitangaza, babonye biza bahora banshintege ngo bizangora, n'umugisha nakabije inzozi, n'umugisha nakabije inzozi. Indirimbo zifise amajambo nk'aya y'inkora mutima, amajambo y'imibabaro, ay'urukundo, amajambo y'ukwizera canke amajambo arimwo ubutumwa bw'ubu buzima tubayemwo bwa buri munsi. Ibi bikoze kuzoba umuririmbyi w'icamamare. Isangemwo. Inama ya kabiri, umuririmbyi ategerezwa gushira ijwi ryiza n'ubuhinga mu ndirimbo zose aririmba. Iri banga naryo Uncle GB yarimenye kera niyo mpamvu ari kubakoma. Umuririmbyi aririmba neza kandi afise ijwi ryiza ridasanzwe nk'irarakurura abantu. Iri ni ijwi ryihariye kandi ryoroshe. Ijwi ryiza nk'iri ryumvikana neza rirakundwa cane. Ibi navyo biratuma umuririmbyi abarurangiranwa. Isangemwo. Inama ya gatatu, imico n'imyitwarire myiza vyo muririmbyi biratuma agera kure cane. Sasa rero iri niryo banga nyamukuru mutari muzi kuri Uncle GB. Iri niryo banga ririko riratuma batwara abafana ku bwinshi kuko Uncle GB imyitwarire yiwe myiza afise izotuma akomeza gutumbagira mu kirere aduga hejuru cane. Umuririmbyi yicisha bugufi aganira neza n'abafana. Umuririmbyi atitwara nabi mu buzima busanzwe canke ku mbuga nkoranyambaga. Akunda abantu nka Uncle GB, arakundwa cane kandi afatwa nk'icitegererezo. Uru nago nigwo rufunguruzo rwo kubicamamare mpuzamahanga. Isangemwo. Sinkishoboye kuvangura ikirundi n'ikinyarwanda kuko nasanze ari bimwe usivye amacakubiri n'inzigo twabibwemwo. Uzi ikinyarwanda ubuzi ikirundi, uzi ikirundi ubuzi ikinyarwanda. Aho rero twagiye na story ya Uncle GB Cyangwe ikaze wisangemwo. Isangemwo. Indirimbo yitwa In Love. Ino ni indirimbo iri kwicika baga hano hakurya ya Kanyaru. Bikomeje ku kandi nanje nkaba mvuze kuri ino ndirimbo sinshidikanya kitaje kubakomana hani Burundi. Uncle GB no musore mwiza uri kubona ku masanamu ya video n'amafoto w'imyaka 23 yavukiye cyangwa ari muri Uganda. Uno musore afise akaranga keza n'igikundiro akagira n'imyitwarire myiza muri rubanda, bimwe mu biriko biratuma kururira abantu benshi kumukunda. Isangemwo. Uno muririmbyi mwiza w'umunyafrika ntakiri karabarizwa ku butaka bwa Afrika kuri uno munsi kubera ko ubu nyene tuvugana atuye USA, atuye ku wundi mugabane, ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha ni hari karabandaniriza ubuzima bwiwe bwa misi yose ndetse n'ubuzima bw'umuziki. Isangemwo. Uncle GB ashobora kuririmba mu ndimi zirenga 5 neza. Muri izo ndimi harimo Ikigande, Igiswahili, Icongereza, Ikinyarwanda n'Ikirundi. Ibi navyo nka buri muririmbyi wese aba yipfuza kuririmba ngabe mpuzamahanga nivyo bimwemerera kuba umuririmbyi mpuzamahanga ko bavuga indimi zirenga 5. Sinzi namba Uncle GB nk'umuhanzi mpuzamahanga kizamuka hari ico nomushinja. Ntaco kuko arakora agatanga vyose afise kugira ngo umuziki akora ujabuka imipaka. Isangemwo. Uncle GB ni gute yisanze mu Rwanda? Ese GB nk'umuhanzi kuva muri Uganda ni gute yaje gukorana indirimbo nziza nk'iyi na Papa Cyangwe? Isangemwo. Uncle GB yarasavye korabo Papa Cyangwe nivyo. Papa Cyangwe acumva ubusabe bwa Uncle GB, nawe yaciye asaba genge yiwe yose guterana. Maze bagenzura imbuga zose za Uncle GB vyo mwiharikiye YouTube uri kubona. Bamaze kuyigenzura basanze ntari bijyayo, maze bahitamwe kwemerera umuhanzi wabo Papa Cyangwe gukorana na Uncle GB. Isangemwo. Iyi korabo ntuyita igikorwa coroshe mu Rwanda kuko je ndahazi neza. Buri ko navuze Papa Cyangwe nizera ko wahise wumvamo Rocky Kimoma ho nyene. Ucumva Rocky nawe cubifatanya na Rocky Entertainment. Ibi niko birababizi turabizi. Ego muri no misi bishobora kuba bitakiri nka mbere ariko ni hafi aho kuko Cyangwe na Rocky bafitaniye amabanga menshi. Isangemwo nawe. Sura YouTube channel ya Uncle GB hite wirebera ukuri kw'ivyo ndi kuvuga, link nayishize muri commentaire. Uncle GB ni umuririmbyi akunzwe ari kuzamuka neza, azamuwe n'ibikorwa vyiwe vy'umuziki n'imbuga ziwe zose zirabigaragaza. Musure kuri Instagram yitwa Uncle GB. Musure no kuri TikTok yiwe nyine naho yitwa Uncle GB. Isangemwo. Wumvirije neza ino ndirimbo My Best Home cyangwa ruratahura neza ko Uncle GB ari umuntu yubaha kandi atazigera yibagira cyangwa ari ku mavuko ndetse n'abahatuye. Cyangwari my best home, Cyangwari my best home, Cyangwari my best.
Uncle GB ni umwe mu bahanzi beza Afrika ifise bari ku mugabane wa Amerika batigera bibagira canke ngo birengagize bamwe mu banyafrika bagowe. GB aritanga mu gufasha abagowe abikorana umutima mwiza w'urukundo asanzwe yifitiye. Amaze kumenya neza ko gutanga biza no mugisha kurusha guhabwa. Ibi vyo gufasha Uncle GB abikora ku giti ciwe nk'umuhanzi. Benshi bimvuga vyo gufasha kuri Uncle GB muri Cyangwe barabizi cyane. Mu babizi neza harimo n'abanyeshuri aheruka kubikorera mu minsi mike ishize. Uncle GB hariya muri Amerika. Urumva neza ko akomeza kwibutsa n'abari ku yindi migabane harimo na Amerika nyene katari vyiza kwibagira Afrika muri no ndirimbo urabyumva neza. Abakangurira kutibagira Afrika baje bavamo n'abayituye. Ababwira ati Cyangwe is our home, Africa is our home. Isangemwo. Ibi mvuga kuri Uncle GB sibanga nawe aho gushaka wo byirabira. Musure kuri Facebook yiwe, profile yayo niyo uri kurabona kuri screen yawe. Musure cyangwa umwandikire ku mbuga ziwe kugira ngo usobanukirwe buri kimwe ku muhanzi wanyu mukunda muri benshi Uncle GB. Isangemwo. Uncle GB niwe muririmbyi wa mbere mvuze ko muri Isangemwo Nawe nkumva ndi proud yo gukomeza kumuvuga ko ntarambirwa kubw'ibikorwa vyiza byo muzika akora. Uncle GB agiye gukora indi birenze zo muzi nizo mwabonye zose. Iyi bagiye kuyikorana nande koko? Iyi bagiye kuyikorana n'umwe mu baririmbyi b'ibihangange bo mu gihugu ca Tanzania. Ibari kubitegura neza ibiyago by'imikoranire bisa n'ivyaheze. Ibari kubikora nitegurira gushira hanze album yiwe ya mbere igiye kuza ari fire. Igiye kuza ari fire muri uno mwaka wa 2026. Uncle GB ati naco murabona ni mu ndinde gato. Ndaje ndabaho umuziki n'amaka. Isangemwo. Uncle GB gihe maze ndamumenye naramukunze cyane. Naramukunze bivanye n'ukuntu yagana umutima mwiza n'ubwitonzi bwinshi. Nagize amatsiko yo kubaza begereye Uncle GB gituma Uncle GB ahora atuje kandi aganira neza. Bo bambwiye ngo Uncle GB ni kameze. Bambwiye ati Uncle GB afise igikundiro. Kukabanga ko naciye ndavyemera kuko Uncle GB arakunzwe n'ukuri. Ibi vyatumye mpitamwo kumenyana na Uncle GB bihagije maze ndamumenya ko vyinshi. Bimwe mu vyo namumenye ko nibi turiko turasangirira hamwe. Isangemwo Nawe. Vyari vyiza kubana namwe ariko sinobasezera ntababwiye ko Uncle GB ari umwanditsi mwiza w'indirimbo kandi ko Uncle GB ari umuhinga mu kuririmba haba mu anniversaire no mu yandi mapata atandukanye. Ibarabizi neza, so ushobora kumukenera muri ubwo buryo kuri gahunda za business. Nimero ziwe mwovuganira ko nizo uri kubona kuri screen yawe. Ariko kandi ndasubiramwo muri gahunda za business gusa. Biruka ari kari nako kandi ndakubwira ko nushaka kugera kure uzujane n'abandi. Ariko ni washaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka twoye kwijana kuko inzira y'umwe